Ndabaramukije cane ndabipfuriza amahoro y'Imana akomeze kugenda abana namwe mwebwe mwese mwahisemwo gukurikirana imboneshakure yacu ariyo yanyu y'Ikirere Media kugira ngo muze muraronka amakuru agiye atandukanye avugwa mu Burundi ndetse no hanze y'u Burundi. Ndabashimire cane rero mwebwe mwese mukomeza kuguma mubana natwe. Ni inkuru itari nziza, ni inkuru y'incamugongo ariko ni vyiza yuko tuza turabashikiriza ibigiye bitandukanye vyaba vyiza canke bibi kuko muba mukeneye kugenda mubimenya. Tugenda twihuta cane turi kw'igenekerezo rya 21 ukwezi kwa gatandatu canke ruheshi umwaka w'ibihumbi 2026 igihe c'isaha 6 z'ijoro niho twaronka inkuru novuga ko ari inkuru atari nziza aho ahasanzwe hari imbaho canke basanzwe barangurira umwuga w'ububaji muri zone Bwiza mw'Ijabe komine ni Mukaza intara ya Bujumbura yagutse niho twaronka amakuru yuko hadutse umuriro urahitana imbaho nyinshi canke ibisanzwe bihingurwa mu mbaho bigiye bitandukanye aho gushika ubu atawuramenya icashoboye gutera uwo muriro ndetse n'ivyashoboye kuhononekarira tukaba tutarashobora kubimenya igitigiri ariko ni inkuru ikibandanya, ni inkuru tubandanya tubatohoreza kugira ngo mushobore kugenda mumenya ukuri ndetse ivyononekaye canke icatumye uwo muriro waduka aho mw'Ijabe hasanzwe hari imbaho canke hasanzwe harangurirwa umwuga w'ububaji muri rusange. Abenshi baguma bagenda bibaza bavuga bati none ni kubera iki imiriro yaduka mu Burundi yama ihitana ibintu vy'amasoko canke ahasanzwe harangurirwa ibintu vy'ojare bijanye n'ubudandaji. Ariko ivyo sivyo tuba tuje kugira ngo tubabwire ariko twe tuba tuje kugira ngo dushobore kubashikiriza amakuru uko aba yagenze atana hamwe dushoboye guhengamira tukavuga ukuri uko ibintu biba vyagenze. Rero ni uruhombo ku benegihugu, ni uruhombo ku gihugu kuko haba imiryango myinshi iba ihahombeye ibintu vyinshi cane kandi vy'agaciro aho usanga hariho n'abantu usanga bariko bariteza imbere ku madeni canke ku ngurane basavye amabanki agiye atandukanye canke ama microfinance agiye atandukanye. Urumva rero bishitse ugaca uhisha ivyo bintu bigatokombera aba ari umubabaro mwinshi cane. Twongera dusaba canke duhoza imiryango yashoboye kuburira ivyabo muri uwo muriro wadutse mw'Ijabe aho wahitanye ibigiye bitandukanye bisanzwe bikorwa mu mbaho. Yes, rero nkuko bisanzwe nyene nkuko dukomeza kuguma tubabwira uko ibintu vyagenze nuko iryo soko canke aho hasanzwe hari imbaho mw'Ijabe hadutse umuriro haje hiyongera kuhaheruka mu myaka iheze 2 nimba ntoba nihenze aho ku gasoko aho basanzwe bitwa ku Kabasazi muri Mutangano naho nyene hari hasanzwe hari imbaho nyinshi cyane kandi naho nyene hakorerwa ibikorwa vy'ububaji naho nyene hashoboye kwaduka umuriro aho abenshi bashoboye kuhahombera ibigiye bitandukanye ndetse no mw'isoko mu Kinama naho nyene haheruka gusha ndetse imiryango myinshi irahahombera ivyayo ndetse no mw'isoko yo mu Cibitoke ca Rugombo naho nyene haheruka kwaduka umuriro naho nyene
warashoboye guhitana ibitari bike nk'uko twabibabwiye kuri ino mboneshakure yacu ariyo yanyu y'Ikirere Media. Rero abasanzwe bafise amashirahamwe canke y'ubwishingizi bagenda batera akamo abadandaza canke buri muntu wese kwitura ayo mashirahamwe y'ubwishingizi kugira ngo babashe kugenda bakingira ivyabo ndetse n'ababo, kuko iyo uhuye n'impanuka canke uhuye n'isanganya ugahomba ivyawe, biba bikenewe yuko uba ufise uronka ikintu gishobora kugushumbusha kugira ngo ushobore kuvyura canke kuzamura ubutunzi bwawe ndetse canke kuzamura ibi na biriya canke ushobore kwikenura canke kwivuza mu gihe uhuye n'izindi nsanganya zitandukanye kugira ngo ushobore gusubira ku mirimo. Rero basanzwe bafise amashirahamwe y'ubwishingizi bananya batera akamo abarundi bose kwitura mu mashirahamwe y'ubwishingizi, kuko birafasha cane iyo uhuye n'impanuka barashobora kugushumbusha kugira ngo ubashe kubandanya ukora, kuko mu gihe dusanzwe tuzi yuko hari abantu usanga bazeye uburaro n'uburamuko muri ivyo bintu vy'ama business yabo baba barimwo, ariko bigaca bihura n'impanuka. Rero urumva ko ari ibintu bitaba vyoroshe cane, ariko tubandanye dusaba abahuye n'ivyo vyago gukomeza bihangana, kuko niko bimeze, isi niko yubatse. Uno musi ushobora kuba wari umutunzi, ejo ukavyuka ukenye, ni nk'uko ushobora kurara ubukenye ukavyuka utunze. Rero isi niko imeze, haba hariho ibihe vy'umunezero ndetse n'ibihe vy'umubabaro. Ni vyiza yuko tuza turabitahura ndetse tuza turiyakira kugira ngo ntiduce tubona yuko umengo Imana yaduhevye. Ni uko bimeze kandi dutegerezwa kubibamwo uko nyene gushika dusezeye ubuzima bwo kuri ino si. Rero reka ndabashimire mwebwe mwese mudahengeshanya gukurikirana ino mboneshakure yacu ariyo yanyu y'Ikirere Media. Nijo nyene B Smith ndabasaba kubandanya mukora subscribe, share ndetse na comment kuri runo rubuga rwacu kugira ngo tubandanye twagura umuryango, natwe ntituzohengeshanya kubandanya tubashikiriza amakuru agiye atandukanye avugwa mu Burundi ndetse no hanze y'igihugu, aho usanga twibanda cane kuri entertainment canke imyidagaduro yo mu Burundi, ariko bishitse kubera ko abantu badukurikirana bose ntibaba bakunda entertainment canke baba bakeneye kumenya ibindi bigiye bitandukanye. Ni nayo mpamvu tugerageza kuza turabaha ama update news agenda atandukanye, agenda avugwa mu Burundi ndetse no kw'isi muri rusangi. Nawe utaha murakoze cane.
Noroza kuri he? hanyuma nyene kuri PC nawe nyene kuri pese Gajeto dabi. nawe ndabi Ibiri zabuze n'amazi. tabuze amazutu Noroza kuri he? hanyuma nyene kuri PC nawe nyene kuri pese Gajeto dabi. nawe ndabi Ibiri zabuze n'amazi. tabuze amazutu Noroza kuri he? hanyuma nyene kuri PC nawe nyene kuri pese Gajeto dabi. nawe ndabi Ibiri zabuze n'amazi. tabuze amazutu